Ingo amajana 498 zigizwe n'abantu bashika ku bihumbi 3 bo ku mutumba gabaniro zone Gitaza komine Muhuta intara ya Rumonge bateshejwe izabo bivuye kuri wa musozi wishika ugahitana inzu n'imirima baronkejwe imfashanyo igizwe n'ibifungurwa ibikoresho vyo mu nzu bitanzwe na Fondation Stamm kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 8 Rusama uyu mwaka turimwo. Verena Mario Stamm aserukira imbere y'amategeko Fondation Stamm avuga ko bifadikanije nabo bene gihugu mu gusangira bino bihe bitoroshe barimwo biturutse kw'ihindagurika ry'ibihe. Abo bene gihugu baho ku mutumba wa gabaniro barashima iyo ngabire bahawe na Fondation Stamm. Turabashimiye gose ahubwo mujoze muratwibuka aho tugorewe hano mu Gitaza hamaze nk'indwi zirenga 2 twahowe n'impanuka y'imanga niyo yatwimuye. No mose twahezagiye twamaze tuguma twenga kura na higeze muzotwongera aho tugore mwakoze imana bahezagire imana yengere bongere megisi. Barakoze cyane turasimye turakengurutse batubayeho nabi mutatwegeye mu mudufasha. Wavyakiriye neza kweri ahubwo ngisabo nyene ko gomba gusaba kwagomba ngo muze mwame mudusikako mubone aho mugiye mudusiga kwari hahandi nyene tukiri muze muhore mutwibuka ko tukiri ngaha kweri. Harabaca bagira nkuko ubukene bugize ugaca usanga nk'ibi barabirose baciye babigurisha mbega harakamo mushobora kubatera akamo twobatera nuko nuwo twobona harabigurisha ahubwo ko sobora kumufata n'izindi ngingo zo tumumengo yo nabiheba kuko ntiyo bandanya mungo buzima bwo kugurisha ibintu bamuhaye kandi byo mufasa. Iyo ngabire yahawe abo bene gihugu ikaba yarigizwe n'ibiharage umuceri ibigori n'ibikoresho vyo mu nzu bitandukanye biri mu gaciro k'imiliyoni zigera ku 20.